Hello kukunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Burundi. Ndakubwira ati fata kanya ukande subscribe nimba utarakanda subscribe kuri Eric Burundi TV kugira ngo ukomeze gukurikirana ama update ibiganiro byose bica kuri Eric Burundi TV. From today naje gutemberera umwe mu bajene babanyempano, reka novuga abajene bamwe muri bamwe bafise impano zikomeye cyane atahandi ngo zikura. Ahandi ndi muri atelier aho umutama asanzwe akorera, ariko shaka tumwakire araza kutwidondora ko mugabo ndazi neza benshi muramuzi bikorwa vyiwe ni bikorwa bimaze gushika kure cyane. Reka tumuhe kaza na karibu ati yambu grand frère. Ego mahoro cyane, ndabaramukije Eric, ndaramukije abariko baradukurikirana abakunzi ba Eric Burundi TV. Ndishimiye kongera kuganira namwe biciye kuri ishene ya Eric Burundi TV. Ego hanyuma amazina ku batanzi ni Claude Ndayikengurukiye, nije nsanzwe ndongoye Korodo Company. Novuga ko ni mwihinguriro ry'umugano, ni mu ruganda duhinguriramwo umugano, ibikoresho bitandukanye nkuko mwagiye murabibona. Buri gikoresho cyose gikenerwa mu buzima bwa misi yose mu nzu hehe kenshi tuba tubifise, nivyo duhinguramwo. Murakoze cyane. Okay, reka tuze kuri iki naco. Korodo Company. Mbe Korodo Company ni ciyumviro cavuye kuri nde? Eske abo musanzwe mukorana kuri bo bashoboye nabo kuja muri uwo mugambi bigenze gute? Murakoze cyane. Korodo Company ni ibikorwa vy'iwanje, novuga ni ishirahamwe ry'iwanje, ni societe, ni personnel. Ni iciyumviro caje kuko kuva kera jewe ndi umuntu namye ngerageza utuntu naturiya. Nitwa Claude, Korodo irafitaniye isano na Claude. Hanyuma abo dukorana nabo ngaha tukorana neza. Groupe mfise ya nombre de 10 na bakozi bakorera Korodo Company. Ego murakoze cyane. Okay, dushaka kumenya rero kugira wiyumvire uno mugambi ide yakujemo gute, kubera ki wiyumviriye ku mugano, mbe abantu ukibitangura bavyakiriye gute? Murakoze cyane. Icyumviro kugira ngo ndagishire ku mugano, ubwa mbere narabanje ndasuzuma, nabanje kwiga ibibazo rusange dufise ngaha mu gihugu. Icambere ico mwomenya cyo nuko ngaha mu gihugu umugano nasanze ari igitegwa cibagiranywe kandi kigwiriye mu Burundi. En fait, au Burundi, le bambou c'est une ressource abondante mais très peu valorisée. No kuvuga iki gitegwa citwa umugano, abantu babitunze mu matongo ni benshi, abantu babifise mu mirima yabo ni benshi. Bamwe biyumvira kubihonya bikabagora, biragoye no guhonya ibiraha, si ibintu shiramwe intabire. Rero bivanye n'iyo mvo narihweje ndavuga nti mbega nta kuntu umuntu yovyaza umusaruro uyu mugano, ko ari gitegwa kiboneka ngaha, binashobotse akanawushora hanze, produit zawo akazishora hanze, tukaronka n'ifaranga ry'agaciro mva makungu, kugira ngo tugabanye n'ama importation nk'aya ma produit métallique, ibi produit plastique twimporta dukuye hanze zikagurwa mu mafaranga, igihugu kigasohora ama devise, c'importa ivyo bikoresho vya misi yose nk'ayo ma etagere, ivyo bikombe, ibintu byinshi, amafushete. Eske nta kuntu dushobora kuvaloriza umugano nawo ugasubirira ahubwo ukashogwa hanze, igihugu kikahakura koyoko? Mu bisanzwe cyiyumviraho cavuye naho nuko umugano ari gitegwa kigwiriye cyane mu Burundi kandi ari cinshi, kandi kitavalorizwa, kidahingurwa, meme ari ubutunzi kandi cari gushobora kuzanira akamaro igihugu, n'ubutunzi bw'igihugu. Ego murakoze. Nabaje ati ikibazo gira kabiri, ikibazo kimwe cyari mu bibazo bibiri. Nanone ngenda babaza ati mbe ugitanguye projet yawe, ugitanguye no mugambi ku bene gihugu canke ku bantu bavyakiriye gute? Murakoze cyane. Intango yamigoye, ntivyoroshe, ariko gushika no munsi turavyishimira. Ubwa mbere je ku ruhande rw'iwanje, ku bibazo by'iwanje vyigenga byarangoye, ariko
abantu ubundi nabonye bavyishimiye kuko nabazaniye ibikoresho bakenera mu buzima bwabo bwa misi yose bidatera indwara kandi bikomeye nk'amakapo yava hanze urumva bayaronka akomeye si nkamwe ya plastiki kurwanya hasi imeneka ivyo bikombe simwe bica bimeneka abene gihugu bo baravyishimiye deja nk'ubu nokubwira sindashobora kubiba kwizizi produit nk'ubu ndiko ndabura produit ndabakwiza mu ncamake sindashobora gusatisfeza amasoko mfise ubundi abantu baravyakiriye neza barabishimye duhereye ku baguzi tugashika no kuri ba borozi b'imigano ego murakoze. Tugende kuri iki naco mbe aho usanzwe ufise amasoko cyane cyane uwo usanzwe ufise n'amasoko hanze y'igihugu? Ego nk'ibi Musanze aha vyose bigomba bije hanze y'igihugu mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Ego ndafise n'isoko ndiko ndatumigwamwo ndiko ndaronka mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ego okay. Turabona tugerageje kumviriza uko mutubwire turabona ko musanzwe mufise population y'abantu benshi cyane bakeneye produit musanzwe mukora we ntabwo ufise umugambi wo kongeza ko abakoze kugira ngo n'abandi bashobore gushikirwa na produit zanyu? Murakoze cyane ico ni ikintu gihambaye cyane kugira ngo duhaze amasoko yacu ubundi kuronka amasoko n'inyunguzi wacu ntitwoguma tubirekeye aho turi mu vyigwa abakozi benshi sibo bakenewe cyane ubunyene ahubwo turi mu vyigwa vyo kongeza ibikoresho bimaze kugwira abakozi barahari abantu bakeneye urwaruka rukeneye akazi ni rwinshi ngaha mu kibano ahejeje amashuri abatayahejeje ni benshi abagendana ubumuga batabugendana ko turafise ubuzi ngaha boshobora turi mu vyigwa vyo kugwiza ibikoresho ivyo duhejeje kubishikako kongeza abakozi ni ngombwa bizikora ni ngombwa. Murakoze cyane. Okay. Ikindi kibazo twashaka kumenya twabonye amabuji musanzwe mukora twabonye araka mbe ajya amabuji ashobora kumara ikingo kingana gute? Murakoze cyane. Nakabijya twazanye twe dukora buji idahera iyo wayicanye ku rutonde gwiza mu ncamake ni buji itazohera ni buji watsa ikayaga ujya mu nshonge wo muri yo zijya produit zirimo ijya melange ikayaga ikagumamwo hageze igihe ukazimya swate nimba ari amatara yaje nimba uronse umuco wundi ukayizimya cisubira kuma ejo uzokwatsa kujya nyene ijya hejo kujya nyene ako nakabijya twazanye ni buji itazohera kiretse bayikwivye cyangwa igize ikindi kibazo akandi kabijya kari muri yo iramotesha hiri kirakira ego akandi kabijya kari muri yo itandukaniye ko nizo zindi nuko idaturira ibintu izindi buji tumenyeye usamaye iheze ntuze kuraba itari kuri porte buji fabrique turanazikora porte buji ngaha zizo zisanzwe ariko iyo iri ku kintu usamaye usanga yaturiye ibintu ariko twebwe ntaho ibiturira biriya bishonga ntaho bija bigumamwo indani mu mugano. Ego murakoze cyane. Ego kuri iki kijanye n'ibiciro navyo hari abantu bashobora kubona izi materiel ibi bintu musanzwe mukora bakavuga ati kubera ari ibintu cyane kenshi mukoresha intoki birashobora kuba ari ibintu bizimvye gute wobwira bari kuturaba muri kano kanya? Murakoze cyane ibintu by'ibiciro nivyo ibintu bikoreshejwe intoki bitari bya bindi biciye mu mamashine ngo bifyatugwe directement automatiquement kenshi biragomba kugira agaciro kari hejuru ariko je ku bwanje mbona bizimbutse cyane kurusha na biriya twita ko bizimbutse akarorero je nimba nkoze nk'ubu nk'akarorero nkoze igikombe ukiguze ibihumbi 10 igikombe ciza kirabika neza ku maso kandi gikomeye igikombe abana bazoguma bata hasi swate cuzuye amazi canke atarimwo ntikimeneke ugasanga igikombe ugiye kugikoresha imyaka n'imyaka
kiriya uwakiguze ibihumbi 10 ugikoresheje imyaka ishika mu 17 8 gutyo, uwaguze ikindi gikombe ibihumbi 3 plastic ugikoresheje umwaka canke amezi, ikizimvye n'icaha nico cyadimire parce ko kirambuka kimara igihe kirekire. Murakoze. Ikizimbutse ni kiriya ca 10,000 kimara igihe kirekire. Akandi karorero ugasanga tugukoreye intebe uyiguze ibihumbi 100, uyicayeko imyaka 20, imyaka 20 ingahe? Imyaka 20. Uciye uwundi agiye kugura plastic ya BRA canke importe made in China n'ahandi, made in Kenya n'ahandi, ibi ayiguze ibihumbi 50, ayicayeko umwaka umwe, izuba rirayipasaguye canke arayicayeko ahengamitse yicaritse ahantu habi gusa, iramenetse, imaze umwaka. Y'ibihumbi 100 imaze imyaka 20. Yizimvye niya niyo baguze ishobora kuramba. Iyizimvye niya Iyizimvye nijya itaramba. Iyizimvye niyo waguze 50,000 kwa market ngo gito ikaca yespa. No, ariko muri ivyo vyose tuba turi guhangana kugira ngo tugwize ibikoresho bizoshobora kudushoboza guproduce ibintu byinshi cyane. Amaboko y'umukozi ntamara umwanya munini cyane ku kintu, bityo ibiciro niko bizogenda byururuka. Yego. Okay. Mu Burundi hari intara nyinshi. Mbe umugambi wawe umaze gushika mu ntara zingahe? Murakoze cyane. Abamaze kudushorera bari mu ntara zitandukanye, hariho nabo ntabanzi izo baba bavuyemwo, ariko uvuze aho tudandariza ni mu gisagara ca Bujumbura no ngaha. Ugiye muri Palais des Arts produits zacu urazisangayo. Turiko turirukanga kugira ngo no muri n'ahandi mu gisagara ca Bujumbura mu bindi bice uziboneho. Mu Nyakabiga hari hahandi haba hariho produits zacu mugabo ni bikombe gusa. Rero mu majambo avunaguye aho niho tumaze gushinga amasantere y'ubudandarizo, ariko naho tugifise ikibazo cyuko tudashobora gukwizayo. En fait baraduhamagara ati zana ibindi ntibikunde ko bikabura. Ego kuko nk'ibi byusanzeho byose ni commande ija mu gihugu ca Tanzania. Okay, dufatire kuri kinacho iki cyuko abantu bashobora kwiba abantu umuntu ariko tura muri kano kanya shavuga ati je ndafise amafaranga, ndafise umutahe komsa, nshaka ukuntu twovugana ndangure nja kudandaza. Abo musanze mukorana nabo? Ego abo turakorana nabo, bararangwa, nta problem, baraheza bakanoroherezwa mu biciro byo kurangura, tukabako byo kurangura. Nabo baca baza mbere y'igihe bakandikisha commande, si ibintu basanga bimanitse muri etagere, oya si ibintu basanga muri stock, baza mbere y'igihe bakandikisha commande, hama natwe tukabaha ikiringo itariki yo kutorera ku bidandazwa vyabo. Okay, reka tubashimire ku mwanya mwashoboye kuduha. Nongera mbwira abakunzi ba Eric Burundi TV twari muri Cordon, ni Corodo Company y'umutama ngaho Claude. Avuga ati muri kimwe yiyumviriye gukoresha umugano, igiti cy'umugano kugira ngo ashobore kukivyazamo umusaruro. Cyo tumubaza ikibazo kugira tugende kurangiza. Claude, pardon, umugabo ndashaka tukubaza ikibazo kugira ngo tumere nk'abagenda kurangiza ikiganiro cyacu. Nashaka mu ncamake mutubwira ibintu cyane cyane bisanzwe bikorekerwa hano, umva ibintu cyane cyane mukora bidashobora kubura mu ruganda. Murakoze cyane. Ibintu dukora ngaha hari ivyo nza kuvuga muri rusangi. Hariho turakora meuble, aho tuba tuvuzemwo intebe, amameza, amasheze longa ariya yo kuruhukiramo muri jardin, ku mapisine n'ahandi. Amameza nizo meuble ziba zitandukanye, harabaho izo muri salon, amasalon ministre, harabaho izo muri baraza, muri jardin, ku kazi, mu biro, salon de coiffure, mu mazu y'amafoto y'aba photographe, sinzi ukuntu muhita muri photoshoot mubyita gute biriya bintu, photo studio. Okay, murakoze. Izo zose zigenda zifise design personalize sero naho zigiye gukorera.
hanyuma hariho ibikoresho vyo mu nzu. Ibikoresho vyo mu nzu vyo hariho armoire, ububati, hariyo ibikoresho vyo mu bubati, ibikombe, ibiyiko, amafourchette, ibintu biriya nyene biriya vyo mu nzu, amabuji ni igikoresho co mu nzu, amakanete, ijagi, ibikoresho vyo mu nzu, reka nshiremwo n'amakapo yo gusumiramwo, amasakame, ego ibintu nka bene ivyo. Hanyuma turashobora gukoresha ibikoresho vyo mu gikoni, imicumbisho, ibintu nk'ivyo. Hanyuma n'umucumbisho mukora mu mugano n'ibiyiko vyo kwaruza mu mugano. Hanyuma ndashobora kuja mu bikoresho vy'ubwubatsi, turashobora gukora ibikoresho vy'ubwubatsi, umuntu akadusaba amategura mu mugano tukayamukorera, tukayamuha, canke akaduha akazi ko kumwubakira inzu, swate nimba ari kuva hasi gushika hejuru 100% ambambu, ubye tukayimusukarira gusa. Iyo ni service dukora. Hanyuma hari ibikoresho vyo mu mamanza nk'amavaze y'amashugwe, amavaze yo hasi, vaze zo hejuru ziba zirimwo amashugwe yo hejuru, decoration zo mu mamanza. Hari ibikoresho vyo mu mahotele nk'amaporte clé, utwo gusereveramwo ibinyobwa canke ibindi bintu ivyo ari vyo vyose, ibintu vyinshi, inkoni zo mu manza. Hariho abantu mu mamanza bivanye n'imico n'imigenzo bakoresha inkoni mu bimanza zo gukwa, izo ziba ziriho inkoni nziza ziri personalize. Hariho n'uza akayikoresha ati nshirirako ibi canke biriya. Abo bantu turabakira, abantu bakoresha ama design personalize. Nkorera inkoni iriko izina ry'iwanje, icafyeko iki, uwo muntu turamwakira. Amarido yo mu masalon do coiffure nk'izi ngaho, ama etagere, udukoresho two mu mabiro nk'utuntu two kubikamwo ikaramu muri biro, ama porte telefone two shirako telefone muri biro. Bo ni vyinshi ntavyo todondagura ngo tumare, ariko ico twishimira, icivugo cacu ni innovation. Uko bukeye uko bwije turi innova. N'umuntu afise icyumvira ati je nshaka ko mwonkorera akantu kanaka katari bwabeho, tutari bwakore, turakiga kandi tukagakora. Ibice vyinshi kwijana birashoboka. Murakoze cyane. Sava, reka tumere nk'abarangiza, ariko n'akanyuma rero umuko umuntu aje mushasha bitwara umwanya ungana gute kugira ngo ashobore kwiga amenye nawe aje kukiva? Murakoze cyane. Urumva bo icambere coco twe nk'abakozi dukoresha ngaha, nta mukozi abizi azi ubu buhinga turonka. Urumva ko byinshi na ama innovation yacu. Aza ari umunyeshuri turamwigisha tukamuha akazi, canke agakora ari umukozi meme ari n'umunyeshuri mugabo akaba arakora ivyo ashoboye. Ego rero bivana n'umutwe w'umuntu. Iyo umuntu aje kwiga, hariho n'abamaze iminsi basaba ishure gusa, baza kwiga gusa atari abasaba akazi. Abo nabo vuba tuzobakira tugabanije ibikorwa tufise mwino minsi. Bivana n'umutwe w'umuntu. Amezi kuva ku mezi 2 kuduga agenda aramenya, ariko ubanze wumva iki kintu. Twebwe nta mwana tuvuga ngo aramenye byose sample gusa ngo mukiringi ngo turamurungitse, kubera ko uko buca uko bwira twe dukora bishasha. Ahubwo wewe mwuko kwezi umenye ibi, ejo yiga ibindi, mukundi uzomenya ibindi. Naje ubwanje nka fondateur wa company, ubwanje ibyo nshaka gukora sindabikora byose. Urumva nguma niga niko naba abantu banje ndabigisha, nguma niga niko ndabigisha. Nta kiringo mfise rero nshobora kuvuga ngo inspiration y'ibi bintu wayikuye. Aho wakuye inspiration, umuntu yakwespie aho watanguye kubibona kugira bikwinjiremwo wumve wo bikora. Bo murakoze cyane. Jewe ndi umushakashatsi. Kuva uko nakuze ndi umuntu namye mfise impano yo gushakashaka utuntu. Ivyo ugiriwe amahirwe yo guhura n'abavyeyi banje bo bikuganirira utuntu nakora kuva nkiri muto nyene tutabaho abandi batamenyereye. Ico ni kimwe. Hanyuma ica kabiri, jewe nsanzwe ndi umufundi w'amakinga. Uwo n'umwuga nakoze cyane
kuva nkiri mu ishure. Ego ni umwuga nakoze cyane, ariko mu nyuma ndiga ati eske iyi cadre metallique umuntu ntashobora kuronka ikintu ayikoramwo mu Burundi ko bakora ingorogojo mu biti, ese ushobora gukora ikinga professionnel imeze neza ishaka ibeka pièces z'abazungu zindi mugabo ibe basé sur matière première yo ngaho iwacu. Nca ndiga uburyo nshobora gukora cadre ambamo ari bide kabone hano. Ego iyo nayikora ikinga ziragenda n'ubu ziragenda, aya baziguze zigenda ikinga z'umugano. Ego hanyuma n'ubu vuba hariho ma produit ndindiriye nakomanze vuba nzobahamagara ni ngo mufotore za kinga ziriko ziramanuka mu rukonwe hari ikinga z'umugano. Ego made in Burundi, made zirakoroka mu rukonwe ziva ku mabanda zimanuka mu rukonwe mufata amasanamu nzoguhamagara. Rero mu nyuma ndavuga nti ntibihagije ndaraba ikinga matière première yijako made iva mu Burundi ni bice ni nke urumva ikinga yose imigano ija kwikadere y'ikinga nsanga umugano umwe hari igihe ntaba ndawumaze turavye uburebure bwawo. Eske uyu mugano umuntu ntashobora kubyazamwe ibindi bintu? Ndumva ko hari abandi bantu bakora ibintu by'intebe mu migano, intebe zisanzwe nk'amasheza ajya asanzwe, ariko ndavuga kanzane design shasha comment je peux valoriser izo ntebe nzana ama design mashasha si nibindi ndavuga nivyo ntibihagije koma dushobora kuvaloriza umugano. Nk'ubu nk'akarori kuravuga gushora isheze y'umugano hanze, ivyo ni ibintu udashobora kurongera n'isoko, ariko umuzungu yumvise nk'ubu nk'amafourchette abakiriya mfise abantu bayagura kenshi n'abanyamahanga fourchette z'umugano ati ngeze ngaha umuzungu mubwiye ikintu azorisha ntikimuzanira ingorane muriruka. Rero mu majambo avunaguye igihambaye n'ivyo bindi bintu umuntu yagerageje kuzari n'ubu nciyumvira n'ubu hari ibintu bikiri mu mutwe ntarashobora gushira ahabona. Nivyo nanye mbwira umuntu nzoruhuka n'umusentire ndawukoze mu ambambu. Okay. Canke bikunde na costume ambambu ndayambare nje mu rubanza. Ni Claude akaba na CEO wa CEO wa Korodo. Rero turamushimiye ku mwanya ashoboye kuduha, ndibaza ugerageje kuraba n'ibintu bibereye ijisho, urashobora kuza kumutemberera. Ni Nyanza nubwo adashoboye gutanga adresse ahantu je namusanze ni Nyanza mugabo aragira komanda ahantu hatandukanye. Rero turabakunda cyane, nari kumwe na CEO wa Korodo Korodo company aratuganije byinshi. Komeza rero niwe yaza kuraba ikiganiro, turakeneye commentaire umunsi twumve ingene bashoboye kwakira ikiganiro. Ndabakunda cyane ati bye.